Mwiriwe neza bavandimwe dusangiye groupe. Hama uyu muntu yitavye Imana hano i Lusaka mu gihugu ca Zambia. Rero je sindamuzi izina ariko yitavye Imana hano mu gihugu ca Zambia i Lusaka, hanyuma akaba ava i Buyengero, ko twashoboye kumenya ava i Buyengero, izina ryiwe ntaryo nzi, ariko ico bikora ava mu Burundi muri komine Buyengero, ndibaza yuko ni mu ntara ya Rumonge. Rero iyi foto nicyo muri kwiragize hose kugira ngo abiwabo bashobore kumenya ko uwiwabo bashoboye kwitaba Imana hano i Lusaka mu gihugu ca Zambia, muzoba mukoze. Nitekana umunezero nangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Turi kuwa gatanu w'igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2022. Tugiye kubashikiriza amwe mu makuru hagezwe ko ariko haravugwa cane hirya nino mu bisata bitandukanye. Turaza kubabwira yavugwa muri politiki, umutekano, ubutungane hagati y'akazi na muntu n'izindi zivugwa mu kibano. Mu ngingo nkuru zano makuru turaza kubabwira ko hari ibiziga n'inkomere zakomerekeye ku rugamba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikare b'u Burundi biciwe muri Kongo n'abandi bakomeretse, ibiziga vyabo bikaba vyashikanywe mu gihugu. Turaza kubabwira ivyiyo nkuru mu buryo bw'idonido twabiteguye. Turaza kubabwira kandi ino nkuru y'akamaramaza nibara ku Mutemere. Turaza kubabwira ko bafatanywe ikaye yanditsemwo amazina y'abazokwicwa, uwo bishe baravivura, nayo uwabananiye bakandika ko imbere y'izina ryiwe ko ari ikinani. Turaza kubabwira iryo bara ryabereye mu ntara ya Bubanza, nabo bafashwe n'abarozi bica abantu. Muraza kuvyumva muri hano makuru mu buryo bw'idonido, navyo twabiteguye. Hari n'ibindi babiriko biragaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi, vyose turaza kugenda tubica irya nino. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe, nimba utarayifyonda ko ubanza gafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Ikaze rero mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, yoba bari mu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, mu bihugu bitandukanye vya Afrika, bari ku migabane ya Buraya, Amerika na Aziya, mwese aho muri irya nino hatandukanye ndabaramukije ndanabakaze. Ano makuru yacu katuyatangurire kuri no nkuru y'ibara n'akamaramaza nibara ku Mutemere. Hari abarozi bafashwe bafatanywe ibintu biteye ubwoba cane, bakaba banafatanywe ikaye yanditsemwo amazina y'abazokwicwa, uwo bishe baravivura, nayo uwabananiye bandika ko imbere y'izina ryiwe ko ari ikinani. Ni mu ntara ya Bubanza akaba ari muri komine Musigati, umutumba wa Bukinga, agacimbiri ka Gitonganikwa. Aho ni mwijoro ryakeye isaha 2 hafatwa abarozi mu nzu y'umutama yitwa Mwendetse, asanzwe azwi ko ari umurozi. Yafatanywe n'abandi bagenzi we bakorana uwo mwuga wo kwica abantu. Hari uwuva mu Kayange hamwe n'uwundi wo mu ntara ya Kayanza, bakaba bari mu nama, akaba ariho bafatiwe abo barozi nyene, bikaba vyemezwa n'abenegihugu bamaze kubafatana iyo kaye ndetse n'imiti harimwo n'insase z'inkoho mu minwe. Kumvo z'amatohoza bashikamwe ku gasho ka komine Musigati, abenegihugu bakaba bibaza igituma ubutungane butohana bimwe biboneka mwe nabo bagizi ba nabi, na cane cane bakagarukana igihano co gupfa kuko ngo nabo bica abandi ataco babahoye. Ivyo rero bikaba ari ibara ryaguye n'uburozi bukabije cane mu ntara ya Bubanza muri komine Musigati ku mutumba wa Bukinga, gacimbiri ka Citonganikwa. Amakuru dukura ku isoko ryacu avuga ati ikaye irimwo amazina y'abazicwa, uwo bishe baravivura, nayo wabananiye bakandika imbere y'izina ryiwe ko ari ikinani. Bakaba bafise umuti harimwo n'amasase abiri y'inkoho, mu gihe hari
guhangana n'ikibazo c'ubukene. Hari abandi nabo batumirana kugira ngo bagireho inama zo kwica babicishije mu kuroga. Hakaba hari isaha 2 z'ijoro ku itariki ya ndwi aho ku mutumba wa Bukinga ku rugo rw'umutama witwa Mwendetse. Uwo mutama akaba ashaje, akaba rero nk'uko muriko muramubona yikekwa ko afise abashitsi batamenyerewe mwako gace. Uyo nawe akaba yarasanzwe yadomwa ko agatoki ko kuva kera ari umurozi ruhasha. Ababanyi bakaba baratabaje, niko rero kuraba mu nzu basanga bari kumwe n'uwundi ava ikabarore mu ntara ya Kayanza ndetse n'uwundi mutama ava mu Kayange haruguru ya paruwasi Musigati. Abenegihugu bidogera ubutungane kubera ngo abo bicanyi batwara ubuzima bwa bene wabo ngo badahanwa vy'akarorero, kuko ngo hogarukanwa igihano c'urupfu kugira abo bagizi ba nabi baze barahanwa vy'akarorero, maze n'abandi babonere ko niba bandanye kwica abantu babahora ubusa nibara ku mutemere n'akamaramaza. Urumva ko iyo nkuru ari inkuru itangaje cane kandi inateye ubwoba. Muri ano makuru kandi twari twababwiye ko tuza kugaruka no ku biziga vy'abasirikare b'u Burundi vyatahukanywe mu gihugu n'abakomeretse batari bake. Ino nkuru tuyikesha bagenzi bacu bo kuri Radio Inzamba, katuyikurikire. Ibiziga vy'abasirikare 14 n'abakomeretse 17 baratahukanywe mw'ijoro ry'uwa mbere ushirwa kabiri muri ino ndwi. Abasirikare bakaba baguye mu ntambara mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko hamwe n'umuhari FNL wa Aloise Nzabampema. Ku ruhande rw'abasirikare bakaba bavuga ko bakuye abagwanyi bo muhari muri kimwe mu birindiro bahoramwo, aho bavuga n'abagwanyi bakomeretse n'abahasize ubuzima naho nyene atabitigiri bitangwa. N'inkuru ya Bonfils Niyongere. Amakuru atangwa n'abasirikare muri bataya 69 ya Artemis yarungitse abasirikare baja kuzana ibiziga n'abakomeretse mu gihugu ca Kongo, amenyesha ko batahukanye ibiziga 14 vy'abasirikare hamwe n'abakomeretse 17. Ibiziga by'abo basirikare vyaciye bijanwa mu buruhukiro bw'ikambi ya gisirikare bwa DCA Passive iri mu Rukaramu bita Gwantanamo, mu gihe abakomeretse nabo baciye bajanwa kuvurirwa mu bitaro bitandukanye vy'i Bujumbura harimo ibitaro vya gisirikare. Abasirikare baguye ku rugamba ahitwa Naombe na Bicaka mu mashamba y'Itombwe ni mu ntara ya Kivu mu bumanuko, bariko bagwana n'umuhari FNL wa Aloise Nzabampema. Amasoko ya Radio Inzamba gateka kawe ku ruhande rw'aba FNL yemeza ko nabo nyene bahatakarije ibitari bike, ariko bakaba birinze gushikiriza idonido. Ivyo biziga by'abasirikare batahukanywe bije kuvyiyongera ku bindi 8 vyari vyatahukanywe mu ndwi heze n'abasirikare bo mu batayo ya 68 ya Artemis. Abasirikare 23 bari bazanywe bakomeretse, umwe muri bo yahavuye yitaba Imana aho yari karavurirwa. Igisirikare cy'u Burundi kikaba ataco kirashikiriza kuri ayo makuru atangwa n'abo basirikare. Dusimbire mu makuru avugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Mwiriwe neza abavandimwe dusangiye groupe. Hama uyu muntu yitavye Imana hano i Lusaka mu gihugu ca Zambia. Rero jese ndamuzi izina ariko yitavye Imana hano mu gihugu ca Zambia i Lusaka, hanyuma akaba ava i Buyengero, ko twashoboye kumenya ava i Buyengero, izina ryiwe ntaryo nzi, ariko ico bikora ava mu Burundi muri komine Buyengero, ndibaza yuko ni mu ntara ya Rumonge. Rero iyi foto nicyo cyo muri kwiragitse hose kugira ngo abiwabo bashobore kumenya ko ubu babashoboye kwitaba Imana hano i Lusaka igihugu cya Zambia muzowamukoze. Komera ko baragize bisteze security kwa twese ko tujejwe two dufoto n'aka video sekesheje n'umuhungu yitwa Ngabo yahora ari mu bacu bagize security muri parking. Tukaba abamubonye bavuze kare ko yari yaborewe ajyama hasi biravamwo baramurukija kugamya akagunda. Ure numvise akamo ko umuntu antera akamatara umuntu ajyamye ngize kureba sanza ari we yobaraye mu ruzi, akaba mubibona namwe yavuye mu mwuka. Mukomere cyane. Ibara riraguye ngaha ko muzinda baracumisa umuntu busogi buri hanze
asha reka ndabereke sha umuntu bacumise na muri ba peti abaye bakora ngaho ku maresitora abo nyene bakora ngaho ku maresitora rero aha kwa muturage ku ruhande ngaha ruhande y'ibombo naje ntawe namenye ico nkoze gusa mbaye bumutabariza kwa basegiteri gusa wamushumise bamufashe ego hama umuntu nawe bamujanye kwa muganga aje kubera tanitera nifitiye mu mutunzi nitaya kubera narimbuye guhiga ibitaro nyene uyu muntu ashumiswe na mugenzi we ngaha ku muzinda ngaha kw'isoko gusa ntarapfa bamujanye kwa muganga ashobora mushumise ubu nyene n'umuntu mushumise nta n'uwo turabona ego ayo namwe mu makuru yaragizwe yavugwaga cyane hirya no hino mu bisata byose bitandukanye yifuza kuraje wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'iyo fyonda kuri subscribe maze tugashira ko inkoreka gushikira mu mbere bihe byiza kuri mwese n'ivyo ndayipfurije mu kanya ndaza mbashikiriza n'andi makuru yose atandukanye ariko aravugwa hirya no hino muri politiki umutekano n'ibindi byose abigaruka ko mu bimenyesha makuru na bimwe yabivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'arya makuru mwaragiye muranyegezwa ibindi byose bitaba ariko biratangazwa dukoresha amasoko yacu atandukanye n'amenyesha makuru baba ariko baraturonderera amakuru atandukanye mu bisata byose ayo makuru yafyonze kuri subscribe aragushikira aho wibereye mirimo yawe ya misi yose canka aho wibereye mu rugo amakuru akagushikira umunota ku yundi fa ko warafyonze kuri sabone ibivugwa byose mu gihugu genda urabimenya n'ahandi gukora amakuru atari kuri nomboresha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV ibihe byiza buri mese nivyo ndabipfurije.